gusa tu nuko kwa papa umugore we twarashwana cyane twapfa ibintu byinshi ndamubwiye nk'ikintu yacambwira ngo utagenda akamwandaya ibindi bikakambwira ibintu nyine bibabaza ndamubwira ati ngo ushaka kumusanga yari karatoratora kumva birakubabaje sana byambabaza gusa no kwa maternité ndamushimira ko yarandetse neza. Okay. Iyo ubonye ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga ngo waryamanye na Arasia wumva gute? Navuga uriya muntu yavuze ngo narihakanye umwana. Ku bisanzwe burya ngire ko mbwira abantu. Icambere uri mu bantu bafite amabere manini? Ndabaza. Waratomboye agisumiye. Ndabaza n'ukuri none umukobwa ni bibi kugira amabere? Sinzi matubwire nimba ari bibi kugira amabere. Ndabaza umukobwa ni bibi gahembwe kugira amabere. Kwanza amabere niyo yerekana ataye umukobwa utayafise nta kintu urimo. Ntibiriga yumva bikubabaje bikubangamiye kumva amakomantere umukobwa yankeje sinzi rumwe ngo nonkeje imvubu yokeje M23 ntibirigera bikuwumva umutima wawe uvuga ati megade wawe ngira itize amabere apanguke inge bitungura usumu bimeze gute hari kare twari kumwe na mama ndiko tushaka ari isuko shandira bamukira ati ndawe amabere bavuga amabere adatetse akajagari kwe nicuza kuba nyene tutakuranye basi ngume iruhande rwawe ntidutandukane kugira tuvuge nabi bavuge ibintu byinshi. Kwanza kugira umugabo wa mama wawe umwite papa ninde yabikubwiye? Ndamwite papa nta n'umwe byaranjemo ahubwo mama yambwira hari ukuntu we twaguhamagara mu izina mama acavuga ati ibyo bintu mu bihe basi muze muravuga panana aje kuvuga panana ca birangora warabitubwiye tutarimuka tutaragira bayaje mwari mu kwigira tutarayigira mugabo donc uri wigeze umenya uti mama azobana n'uyu oya numvise gusa ko yagize mariage bari banambwiye n'amatariki ni kutaje mu bukwe tata kubiduga kuje ntaje bamaze umaze kumubona uwo mugabo donc mama we yarose umugabo wamubonye umugabo ameze gute yari umugabo ameze gute umunsi wa mbere muri wewe wihaye igihe gicaba arashaka kubwira oya hasi kuvuga oya hari igihe basi kwanye narumeze ndarundi umugabo tukemera ariko abana n'umugabo afite abana bangana uko tuvyihanganira mvuga umuntu yemeye twese akatwemera nk'abana biwe n'umuntu mwiza. Diane umwana nasenge cyane sure cyane gusumba peri yataha eko namusenge ntaramuronka namusenge nitwa ko ndamufise ntamufise and ko ariko amusengesho menshi cyane yo kumukweka jewe twamenyanye uri sinzi ko cyo kwitwikigeragezo uri muri ivyo bihe byo kurondera diera n'ivyo sinshaka kubitugako cyane ariko byari ibihe bigoye ndibuka ko ari akenshi byagenze gute kugira usubire ku murongo igihe cy'Imana kigeze ku bisanzwe umuntu wese ikintu asengera uco buri kurasengera cyose igihe cy'Imana kigeze ni ngombwa vyikore kabisa uko diera nk'incuro namurondeye namushatse namwipfuje nasenze nagize iki ntibikunde aho kacura uko byagenze kugira ndamuronke ni handi uvuga ati ni saa y'Imana yari yako pawiyo voilà iyo wibutse mama wawe gifate nk'ubusinziriye wibuka iki? Nibuka ukuntu kera nyene baguma bashiramo ibintu bakavuga ati ngaranaye
bakambwira ngo ameze nabi ngo niwagenda ngo azobwira iki ngo azobwira nawe ngo azi kurya mbere yagutaye bakaca bambwira ngo woho basha azogushira mu ishamba ngo intare zikurya ariko nasanze atari ko ameze. Aramaze gukubita rimwe hari habaye igihe Alasia umunsi umwe mama warakubwiye ati jewe rero urabona ngomba ngire mariage icyambere akubwiye ngomba ngire mariage n'uwundi muntu atari papa wawe yakubyaye uracumva ico kibazo uwacu mubwira gute Fisimana Fisimuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo ndakometre sinkisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira. Hola people, turabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasaha ko muraturabira ko je uganje nitwa Noraske ntaro gatandatu Noraske Celebration Man. I am man of God, a new creation, I'm son of God, I'm unstoppable. Nandi mazina menshi nkuko mubizi ariko kandi ndebetse ko yari yaceno yonyine namba muje namba 1 igezweho benshi bari kubagenda bayibwira navuga ati rondera kuri ya channel ntushije kuronkeraho solution na cyane ko twitwa solution call. So nkuko mubizi imisi yose kiganiro nk'iki kiba kirifise abantu baba bagishigikiye turiko turagenda dushikikirwa arafopase manye bari badushigikiye ariko no munsi kandi tuba twashigikiye kandi n'amazi meza sana murayabona amazi ya kandi karibu cyane namwe kandi karibu mwihereze mwipfuna kanyota abashitsi bacu b'uyu munsi ariko kandi twibutse yuko ariyo mazi nyoye inyota wiseze ibintu by'inyota. So umviriza n'ibintu bikaze. So nabwiye yuko nzabafise abatumire banje biteka baraza kwivuga amande yuko n'umunsi nza kubaza ntababarira ariko umuntu ari hagati y'ikano mazi uyu numwe mu bantu twagiranye ibihe byiza nakoze ikiganiro abantu bataramenya turakorera ikiganiro abantu bacavuga ati uyu mujournaliste nawe ararenze umujournaliste ni wahe si bwana ikiganiro twakoze kiganiro caranditse amateka bebe aya ntabyo pepe turimo no turi mu kazi. So uko mubibona rero natumiye umuryango n'abatumiye imbere yuko noza kubaza abandi bantu ifa ko ntangurira ko muhira nje gituma abandi gutumira kwanza aba uyu ari mu bubafu koga wacu w'imfura yitwa Aina Alasia ayinkamiye muramubona Sakaze murazibona yambaye na cravate munsi y'ishati uyu n'umugenzi abagenzi jewe ibintu bambara jewe ndakubwije ukuri uyu n'umugenzi kuva ku abandi bavutse muri 2000 kuri gusa abagenzi ni kuva muri 97 kuva muri 97 kuri hajya na sisi n'umugenzi ujya kuntu yisiganira ko ari umugenzi sikwe no muri serebo Pastor Jeff yavuze ati bino bintu nakanje karama. So mwabibonye turi kumwe na Aina Alasia ariko kandi turi kumwe na Uwimana Vaccine Fagi Uwimana ariko kandi turi kumwe na Diera yavuze ngo izina rya Diera ngo ntari kararyumva neza ngo ubu yitwa ngo Alicia gusa Alicia Diera barayikuyeko ntararigura ko ariko ngabantu bose basifuza ngo Diera very popular name ariko itwa Alicia Diera mwamubonye nawe turi kumwe. So mugire like mugire subscribe ariko kandi twongere dushimire kandi amazi kandi abaya kandi araryoshe frère kubisanzwe ayo mazi umuntu atayanwa umuntu atanwa kandi wota hari ivyunyunya bura mu mubiri barumva kuko kandi niyo amazi unwa
ukumva wobandanya unwa kuko atanga icizere mu buzima, agatanga fraîcheur, akamara inyota. Ariko namara inyota uguma wumva woyanwa kandi kweka abari karaguha ubuzima bwuzuye ubwiza kabisa kandi rero arazimbutse muyagure ari ahantu hose, hariho kuva ku mazi matoyi nayo y'ilitiro n'inusu na kirya kive litiro kirahari na 5 litiro zirahari. Mwihereza amazi kandi rero kugira ngo mugire ubuzima bwiza kandi mushira inyota kandi. So turabaye ikaze, reka duhere kuri Alasia. Ivuga izina, ivuge ashimwe. Aya mama turaza kumuhereza, mama atanguye kuvuga baramutse. Kubera ko mikrofone yanjye ntari siri muze murapartagenya mushira hajya ku gasego ka telefone. Ibe plan B. Sindatera imbere ariko bikubiraza. Sindi siri nayo. Izibe aba plan B muze murasharinga. Hello. Kunzi wa solution kana enda. Kumazina yanjye nitwa Inkamiye Alasia. Yego nkaba nipfuje gusangira namwe ikiganiro tugomba dukorane muno mwanya. Okay. Hey guys, mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye, kandi ndabahaye ikaze muri Solution Corner, kandi mugire subscribe muri benshi. Ndabifurije kugumana natwe mugire ibihe byiza. Yes. Mwamubonye Diera, mwamwumvise Diera Scarende bintu kuvuga aturiko. Diera aturiko sai. So mama uraho cyane, karibu cyane muvyeyi. Jambo sana. Ndaramutse cyane nanje nkabandi mama w'abana. Ndi mama Alasia, ndi mama Diera. Ndimse ntandi mazina nyine navuga ni mama lao. Yes. Ikibazo cya mbere kivuga giti. Mbega washanda kibazo kuri mwese canke nze ndabaza umuntu. Okay, wiyumva gute kuba uri hagati yabo bana ba Yes? Numva nyene ukuntu nyene atamuntu afite ukuntu yagusigura, ariko ukuntu kuryoshe guteza ko Diera ukuntu kuryoshe guteza kare sinzi ukuntu twako turakorana ibikorwa. Alasia carambuza nk'uyu udafise abakobwa nkatwe. Babigira gute? Twabivuze nti Imana ishimwe vraiment kubona yarabampaye. Kubera urumva umwe ariko aragira iki wundi iki nawe uri kuragira kusanga hariho ukundi kuntu Imana iba yaraguhaye abagenzi. Uvuga ko nyene binkora mutima. Biraryoshe. Wiyumva gute ufise mama wawe akiri muto? Kuje numva biranjohera cyane. Ego. Yakuryohera cyane. Urabona rero wewe? Urabona? Sego kiganiro ndisirayeze na muntu. Okay. Yeah. Okay. Kwa mfise mama nk'uyu biranjohera cyane kuko ndibaza ni mu Janmaje no bakabisa abavyeyi nk'abo nk'uyu umuvyeyi nk'uyu akiri muto. Hari igihe mpani baza ati none uwo ni mama wanje canke ni mukuru wanje ko ubwiza afise je bwanje buranyica. Afise ubwiza basha. Yeah. N'izuba riramurika ku murango mw'ijoro hariho hose kumurika. Ego ndamukunda cyane. Ni mugenzi wanje nkunda cyane. Mama wawe akiri muto ni mugenzi wawe ukunda cyane. Okay. Buti ufise ijambo. Wumva gute ufise mama wawe akiri muto? Yes, bimeze gute? Burya uko aba ari muto niko aba nakaze gose kubera abagishoboye kugwana. Abagifise ingufu.
birateza nyene biraryoshe kubera nyene urirekura ukamubwira hari uriya ubwo abakuze cane hari igihe uca unamutinya. rero icyo gituma mukora amavuta mudaniye Oya. akuze cyane cy'umutinya iyo reka tubandanye kuri nyine iyo nk'utaye yawe wewe Diere mwokwambarana na mama wawe canke wewe impuzu wambara we ntimukwira canke bimeze gute niwe yambara nini niwe wambara nini Niwe yambara nini yapana niwe ndisken biravana ariyo hari itadiya yazindoka nje bindoka. ya yapandariramo we hari ipantaro fise yayine naje ubwanje ntimwira rero bisigaye kuroka na jirando ukamugabura mu bana Oya. isa depa ni munsi ariko kuvyerekeye kwambara na murambara na Diene mama wawe cyangwa urazimwiba bigenda gute aho rero tuhatebe Oya. nene oiki nimwambarana arazimwiba akarondera impuzu akayibura impuzu yaje weruka kumutwara impuzu ryari atabitse Jewe ntabwo nayimutwaye. hari no bose Oya, arayima gusa hari gaca yibagira ko yayimaye. Kazomba yasara arayimbaje. urumva ndagutitsa ukacugumya biba bimaze gute iyo wambaranye n'abana bawe Chantal biraryoshe birateza nyene uba wumva hari igihe bashana bivuga gode biraryoshe antoka biraryoshe cyane kubera ko urumva nk'ubunyije urabona ko nkina amafilme hagiye nk'impunzi ziwanje nyine mbona ati zirameranye kwe cye nkasanga namba mfise nka role yo gukina ndumujene jene nkacisa nk'impunzi z'abajene zameranye nkaca niterera muri garderobe yabo nkatorizi wabo rero urumva ko cya binyorohera bisumba birandinda kugenda gukota cyangwa kugura bitari mu migambi nkebera gutinda gukota cyangwa kugura bitari mu migambi iyo ugiye kugura naho ntusanga waguze izo uvuga tereka ngure izabazehe kugira bene data ntibazozikoreko ziyobeye uvuga ati naho yoba yigize umusirimu rwose Diene ntayo yobe wapi bivana hariho nyine izinyobereye badashobora kwambara z'abamama ariko yambara izitari kwiwe yambara izitari kwiwe arambara kwiwe n'izitari kwiwe nijyanye nta n'izabudayi wiwe Josh n'ibirato bya Josh byose. Ngo bisanzwe kwambara ibintu byo mu vokana biraryoshe ujya gatirano kararyoshe kandi karabera kuko rero nkunda impuzu za mama muga nawe turabizi na nyemwe mama urabizi na nyemwe iyo wambaye impuzu ya mama wawe ntuca wumva ugenda wiyengera kugira ntabwo yitabura nawe oya ahubwo ndayitambuka nk'uko umenga nije nayigutse biryoshye kera bikatse okay reka tugere mu bindi mu buzima bwa misi yose urumwe mu bakinyi ba filime umukinyi wa filime ni wewe ka abandi bose dukurikira wewe urumwe mu bakinyi ba filime bakunzwe cyane yes principe we bakunzwe kandi bafite platform nini tuvuge ko tubona ushobora kuba uri umudamu wa mbere uri umudamu wa mbere ka tubivuge kubera ko turabira ku biharuro turavya abagukurikirana ku mbuga zitandukanye Facebook Instagram YouTube na hariya kuri TikTok igezweho ariko nta X ufise ifise abantu batatu X yanjye abantu batatu ifise abantu bangahe twari mu gukora igihumbi okay abantu igihumbi rero
baca mugaye mu mfuronge kuri X rero biba bimeze gute iyo uri umukinnyi wa film donc n'akazi katamenyerewe mu gihugu cacu hama ugacugira n'abana bangana gutyo kenshi abantu babona menga ni ibintu byo kuri umuntu kiri umujene ndazi ariko ugacu bikora uri umumama n'izihe rero ntambamye ucuhura nazo kubera ubikora uri umumama angana gutyo afise abana bangana gutyo intambamye navuga ko intambamye atayihari kubera ko Imana yangiriye neza abana banje bakaba babitahura umutwaro wanje akaba bitahura donc famille ikaba bitahura rero nta ntambamye nimwe ihari kubera jewe ndi proud kuba mfise abana bangana uku sivyo kuvuga ngo nonyekeze canke iki nta nakimwe bintwaye. Ugira gute kugira ngo barere hariho amajambo menshi abari karaba abantu bavuga ati nabariye bakavuga bati kuri umumama ngana gutya ukaba uri kurakina amafilme kenshi muri film usanga umuntu ariko akina ivy'inkundo ugasanga kumbura abana ntibaragira kuja muri ivy'inkundo ariko uri kurabikina bakavuga ati reka arabibereka ariko arabibigisha canke n'ibindi muri filme haba harimo ibintu vyinshi umuntu yoshobora gukina ugasanga ari n'ibintu bitandukanye nyene ariko utashaka yuko byo kwegera hafi abana bawe ubibarinda gute kubabwira ati bino bintu naho ndiko ndabikora ni kugira nigisha ariko mwe ntimuzo kwigerezeko kubisanzwe naho uriko ukina filme werekana message y'urukundo canke iki uravyakitinga gutandukanye hari umuntu ashobora kuvuga yuko kwakitinga urukundo ari kwerekana nyene ko mwasomanye ko mwaryamanye ko mwagize iki jewe byo nyine ntavyo ngira ndatinga inyene bihuye n'imico cyangwa no kwizera ko wanje nivyo numva muri jewe ataco bitwaye imbere y'abana banje sino kubarera Imana niyo irerera umuntu ndabasengera hama nkagerageza kubabira akarorero keza mu byo babona kuko ndazi ko atakintu na kimwe nokora mu maso yabo batobona ego hari nini. Okay, Alasia umunsi wa mbere ubona mama wawe ya antuka nkara we nuri imfura waramubonye ma etape menshi agitangura kiri mu underground agitangura baba underground baba ariko barirondeza yashushe nibiki wabibona gute wavyumva warungana gute kwanza nyimba vyibuka nari munsi ya Joshua gato oya menga oya nasombana nangira nka gato uko ja yatanguye gukina wewe ufite 10 ans menga 10 ans uko waramuherekeza oya sinigeze ndamuherekeza gusa ambwiye ko agira atangura ibintu vya filime gati mama wanje keragira bicamamare je ndashambona ati tuzoja kuri capa co muri ville nararyohewe ambwiye ko agira atangura filime bivanye n'ubuzima rero twari turimwo naje mvuga ati aha tuzoja tugura uruzu n'uruduga beho neza nk'abandi bana nyene byararyoheye bwari ubuzima bumeze gute ico gihe mutangura agitangura gukina ntibwari bwiza kandi ntibwari bubi bwari hagati na hagati byari bisanzwe nyene. Okay. Uramuye muri televiziyo wiyumvise gute ijaro urarenganye uvuga musi wambaye namara muri televiziyo ngira n'umuntu aba hariya ku musozi nkanambwiye ati mama wanje genda murakorera tene bariko akina filime byaranyoye nabo twigana bose ati fanira muzi akambwira yasinda muzi ati ujya ni mama wanje rero uzogendera filime nini ni mama wanje uzoshobora dose. Diera ni cyo kintu kikubyohera kubona mama wawe yahisemo uwo mugabo wo gukina amafilme canke umugabo w'ubustar canke kikubabaze reka twere ko kikubyohera ni kiki kikubyohera kubona mama wawe ari umukinnyi wa filme Ndiki kubabaza bazi kimbabazi ndikujoya nacho byose
byose biki birangira nyene kuba umustar kuba nyene abantu bakuzi kakuma bavuga by'abana n'umustar iki n'iki kanamuka umunsi wa mbere urengana abantu bakakumenya ati uri uwo kwa Fani ntimuri mu bana nivyo oya nze kubana ntimuri mu bana vala ivyo tata kwigaruka ko ntimuri mu bana ariko etablissement yose yari izi kuri uwo kwa Fani barabizi ninde bibabwiye umumeji wacu yari yabibonye ko hari ifoto tugeze kwifotozanya kera nari naje turi bane bacavuga ati rero uri umwana wa Fani kere monsieur niwe yanambwiye ati yagize dote yagize mariage n'ama makuru baragutse Messi ndamubona aho Messi yonze muremure wawe mugufi yemuremure we ni ukunda kwibuka ndamubona ujya mu mezi twarahuye okay kenshi imanza presque zose za okay reka tubanze tureke ivy'imanza Alasia umunsi umwe mama warakubwiye ati jewe rero urabona ngomba ngire mariage icambere akubwiye ngomba ngire mariage n'uwundi muntu atari papa wawe yakuvyaye Racomba ico kibatsi wacu mubwira gute mu masana n'ivyo yambwiye kandi yaje umunsi ndabikubwira wanyandikiye agakete yani byabananiye kuvuga mu yanyandikiye agakete kare hakuriya kavuga gute natamajama menshi nta nayo nibuka icyo nibuka gusa nararize harimo amajama menshi aryoshe gati none hano kwanka nisonze kiprema okay kandi uwo munsi nyene niho washiye umupropose mbere abo abagore bari bwabwiregere uwo munsi nyene niho yakubwira umunsi wa propose niho yakubwiye ko agomba agi ndamwemeye ate yego we nawe rubi neje nawe turi umwe tari bwa bumwe ibaze papa niwe yatangiye kubimbwira batarabimbwira how ibaze kubera iki kazwali yakubwiye none ko ari we yabimbwiye batabimbwiye tarabivuga kazwali yakubwiye wari wumva gute umusambye akagira game aho yaje nararyohewe kubera arengerwa ikaba abantu hari urugo rutagira umugabo umwe ruratukwa ruravuga nabi baramuvuga nkamuvuga nabi gatimana kandi nabi sengera hari ukuntu twaduga ruguru ukuntu rero ukabona rero bose bifotoje n'abagabo babo iyo nkuru ndakunda kubibwira mama agaza wumva natwe araduhamagaye je na Josh ngo shaka twifotoze gatimana nukuri ndakwinginze buri mumufashe umugabo turarusa umvise ko umugabo bariko baramusengera abandi bantu ku ruhande uvuga ngo nta mugabo bashaka mwene gati mugitira kwinginze umugabo mwiza amukunda natwe dukunda akunda gusenga none ndabera n'ivyakoze okay mamla kubera ko batevye kubimubwira kuko kidatevye kubimubwira yego ari umwana wawe w'imfura sinatevye buke sinatevye kubera ko nibaza ko ugifata ingingo ya mariage habaye igihe kinini cyo kwitegura rero nabimubwiye mu gihe gikwiriye ariko gusa nyine nasi ko yobona na proposal ntarabivuga sinotevye iyo areka kugushigikira akavuga ati jewe nta wundi muntu nshaka kumubana atari papa wanje wari kugira iki sinaye kurongorwa really twari tubitse ko mukunda bingana gutya aciye arira danke wabikoze kubera ko yagushigikiye nari narasinze imana ndayibarira ati nihaza umugabo we javre ari wowe umurungizi abana banje bazi bavyakire kandi babikunda babishigikire ikindi naco n'abavyeyi n'abavukanye donc abantu nyene banje bo hafi bazi babitahura babishigikire rero iyo batari kubitahura nari kubona ko ari ikimenyetso c'Imana sinari kubikora
ijambo yakubwiye arasa rya mbere akubwira ku mugabo wawe umwari mugiye kubona ico gihe uragibuka commentaire yari yose yaba positive cyangwa negative ntabyo nibuka basi commentaire positive imwe yoba yarigeze kukubwira oya ahubwo narafashe agakete yandikiye Imana nyene Mana ngo vuga Nadira arabumva Mana ndagusabye urwo rwamamara rwo rwiza uzoduhe kubana neza uzoduhe nyene ibintu du genre Warize nararize Tari bitese cyane bitese sana So turabaramukirijigira kandi tubabwire ko nuko mukurikirana Solution Corner ini ya TV yonyine namba moja ushikuza ukaryoherwa ukabaho n'umuryango wawe murayibona uyu ari hagati yitwa Fanny Uwimana Faxi ni umufasha wanje ariko kandi akaba ari cyamamare akaba ari na boss ku kazi niba nkoresha hama akaba uyu yirabura gose asa n'amakara akaba ari umukobwa wanje gira kabiri ayitwa Diera baramuzi ariko kandi hariya anyo rya makaruvati baramuzi twa Aina Alasi ikiganiro cino munsi niko kimeze ariko reka tuje kuri Diera wowe se wari uri igihe mama wawe yangaje kugira mariage ariko warumvise so bagiye kubana nivyo waranamubonye amafoto nibiki wabona arakagabo kameze gute commentaire uvuze ati mama nawe kwera ari sondeka kwera bagabo bose donc ikintu yumvise muri wavuze ati je ndipfuza tazi oya je ntabwo bigeze banyereka amafoto gusa babimbwiye foto imwe gusa nawe yari wenyene kuri dot Wigeze ubona umugabo bagiye kubana oya Mwenye ryari wewe nigiye nabyo je sinamumenye nigiwe ari kumwacha bamubwira Ndeye kugira arazi ati bijya papa n'uyo donc uri wigeze umenya uti mama azobana n'uyu oya numvise gusa ko yagize mariage bari banambwiye n'amatariki ni kutaje mu bukwe Tata kubiduga kuje ntacu bamaze umaze kumubona uwo mugabo donc mama we yarose umugabo wamubonye umugabo ameze gute yari umugabo ameze gute umunsi wa mbere muri wewe wihaye igihe gicaba arashaka kubwira oya bimbwiye ndetse muri salo ke paje avuga ati mugende ujya bari sanje mvuga ati ameze neza kubera ubisi oya hasi kuvuga icyo oya hari igihe basi kwanye narumeze ndarundi umugabo tukamera ariko abana n'umugabo afite abana bangana uko tuvyihanganira mvuga umuntu yeme twese akatwemera nk'abana biwe ni umuntu mwiza ni umuntu mwiza ariko kandi umuntu mwiza abari mugesa muri physically uravye taye uretse rupapa ruki wowe washaka kwanza kumeze gute wowe washaka canke ndaze kutuka wowe washaka mama wawe agira urupapa rumeze gute igicapo wari ufise ukikura vyumvira uti basi ni mama ni yasubira kuronka undi mugabo azoronka we washaka zo afise umeze gute oya so what Jones washaka gutona nyana amukwiriye azaro nyene kandi yamushimye natwe turamushimye makofi kwa Diera mamlao robo sirafisha patrakora ikikari rugesera bwaduke hariho ibintu byinshi bimaze kuba bigenda biravugwa cyane ugasanga n'amakomentari ari bizarre ababaje akubaza mu mutima hari abantu benshi bagumye bavuga ngo wowe ukwihakana umwana wari hakanye umwana n'ibiki singomba ko tubitebako ariko urimvira ko ari umuntu ukwihakana umwana nyimba wo kwihakana umwana kubera iki je nazo yuko atamuntu ukwihakana umwana anko w'umumama
ariko abagabo barabihakana kubera ko umugabo ntandi umubonana umva nta cemeza gihari ati uwo mwana uramufise n'ibyo waramuvyaye abo barabihakana kugira ngo bagume bitwa imisore ariko umumama nibaza ko bigoye biragoye ariko n'ivyo hari ngo babihakana hari abo numva nyene bashobora kubyara agaca amutwara nko kwa nyokuru aho numvise ngo yamubyaca amutwara kwa nyokuru ruguru ubwo nakimuvyara hama arinda kura uwo mwana atabizi ko ari mama wiwe urumva birabaho ariko nibaza ko ari ibintu biba gake sinumva n'impamvu vyobaho Diera n'umwana umwe musa gusumba abandi kubera iki wibaze ko ari kubera iki Diana umwana nasenge cyane sure cyane gusumba peri yataha ego namusenge ntaramuronka namusenge nitwa ko ndamubise ntamufise andwaye ko amasengesho menshi cyane yo kumukwega Joe twamenyanye uri sinzi ko cyo kigeragezo uri muri ivyo bihe byo kurondera Diera n'ivyo sinshaka kubituka ko cyane ariko byari bihe bigoye ndibuka ko ari akenshi byagenze gute kugira usubire ku murongo igihe cy'Imana kigeze ku bisanzwe iki umuntu wese ikintu asengera uco buri kurasengera cyose igihe cy'Imana kigeze ni ngombwa vyikore kabisa kuko Diera nk'incuro namurondeye namushatse namwipfuje nasenze nagize iki ntibikunde aho kacura uko byagenze kugira ndamuronke ni handi uvuga ati ni saa y'Imana yari yako papa wiwe voilà mwavyumvise Diera yuko papa wiwe papa wiwe isahigeze avuga ati akira isahigeze aravuga ati akira tugire ko tumuramutsa wa Gwan bro misi myinshi tunakusalimia sana mperutse gusangira inyama ndagukumbuye kino kiganiro n'abakibona ze kuramutsa na mama Nyanzobe so niko bimeze abantu benshi bagumye bibaza yuko ari ugwa mfise kumbure wa nk'umwana umwe cyangwa ukakunda uwundi nivyo mu bana ufise batanu no munsi nkuko bavuze ejo harimo bonka nabukunda abana bose genda bakunda cyo kimwe bose ndabakunda cyo kimwe navuga uriya muntu yavuze ngo nari hakanye umwana kubisanze burya ngire ko mbwira abantu ntuze urabwira ibibazo byawe umuntu ari we wese umubwiye cya kibazo nyine wumva ko ari inkoramutima kuko iyo hageze yuko agucumitisha cya kindi nyene rero wowe bivuze ngo naramwihakanye yarabizi ko umutwaro wa mbere usumba n'amafaranga usumba n'iki fisi yuko ari kubona umwana wanje avuga ati ndarose inkota yo gucumita kugira ubabare neza rero tuzi turaraba turirira Imana bariyo tubwira amakoko yacu Imana kuko niyo utobwira ibintu hama ngo ikiza igukomeshe nuko bimeze sino okay niki kintu tubwire ubukumi bwawe bwari bumeze gute j'étais belle okay nahe nibihe ibintu bipfuza nk'ubusuye kuba inkumi wohindura nifuza hamwe nosubira kuba inkumi sinoja mu byo gukundana nkiri muto sure Gomzi arasho afisa muhebe aramufise ntawafise ntabajije ntawafise yarage kweri gutokundana ukiri muto kubera ko icambere iyo ukiri muto ugiye mu byo gukundana nta migambi ubwo we ntuburitora ico wogira ico woba ntubura nyene biravurwa biratuma iyo ugiye mu byo vy'inkundo ukiri muto usanga wahinduye uwo warushaka guca muri inzira ugasanga wagiye hariya urumva ugasanga rero biravanganije ubuzima bwawe kutabishaka rero ni vyiza gukundana hageze kubera ko uba uvuga ati ubureje ubuzima bwanje shaka kubwoha yantaha umuntu dufatanye mbega nawe ari dako ko tuja hamwe we wagenda kumusaga nanje ngiye mu carama
uba ufise ubwinganduka bwo kumenya ati ikibi n'iciza kuko iyo ukiri mujene ndibuka nkiri mutoya naba numva umuntu dukundanye ibyo wumva nyine ari ibintu biryoshye gusa ndibuka nayo ndi mutoya sinzobyibagira numva ati bana abantu bambugije ibyo bintu kunuku naca niyanka image twibaniye abashitsi baje kuturamutsa nkaca ndabazimana tumara amazenge urumva iyo ni image je ntigera nibagira abashitsi kunda bazimana twamwe uri mutoya nta bibi witega ibyiza gusa rero ivyo vyiza rero navyo nivyo bikunyeze bikakujana hatariyo donc yamwe usubira kugira 14 nta muhungu muramukanya n'ibisanzwe apana ngo hano kunda okay Alasia mama wawe yagize mariage n'umujene aboneka kakiri muto amakomantere abaye menshi baravuze amajambo nivyo wari muri side yiwe kwanza kugira umugabo wa mama wawe umwite papa ninde yabikubwiye ndamwite papa nta n'umwe byaranjemo ahubwo mama yambwira hari ukuntu we twaguhamagara mu izina mama acavuga ati ibyo bintu mu bihe basi muze muravuga panana aje kuvuga panana ca birangora warabitubwiye tutarimuka tutaragira mariage mwari mu kwigira tutarayigira mugabo ngo mu bihe ngo muze muravuga panana rero ca mpitamo kuza ndaguhamagara papa kubera ivyo bintu kwera akira mukobwa wanje kubera ivyo bintu vraiment ntogenda thank you aka n'akantu mugomba muce mwihereza je nimwozi wanje mutahuko hasi handi hayaca zakabigwamwo okay ntibarigera bakubwira ati kumbore baraguhenze nta kuntu nakumwe kwita papa kandi papa wawe hari bien sûr que oui nawe turamuremukije bureva uhora ubyumva gute ntibigutera isoni janta oya ntibeneze ahubwo zawumva ngo bambaza ngo nawe ujye umwita batega ndamwita papa ngo ashikira afise indero kandi ngo je ntavyo nuko ati je kuri je no bikora kuko ni kubaha umuntu ndazigira birabatera isoni so mwavyumvise yitwa Alasia uri mu bantu bakurikirana cyane ku mbuga bakunzwe bien sûr que bakunzwe ufise amavuta ya mama wawe kweri iyo postinze ikintu manda birabana cyane cyane k'imbuga zawe zisanze nkurikirana amakomantere menshi umukobwa amabere yasabye amabere arabaye ikibazo icambere uri mu bantu bafite amabere manini ndabaza waratomboye agisumiye ndabaza nukuri none umukobwa ni bibi kugira amabere sinzi matugire nimba ari bibi kugira amabere ndabaza umukobwa ni bibi gahimwe kugira amabere kwanza amabere niyo yerekana atari umukobwa utayafise nta kintu urimo ntibiriga yumva bikubabaje bikubangamiye kumva amakomantere umukobwa iyo sinzi ngo nonkeje imvubu yokeje M23 irigera ariko wumva umutima wawe uvuga ati megade wawe ngira itize amabere apanke inge bitungura usumu bimeze gute ariko hari kare twari kumwe na mama tiko tushaka isuka shandira bamukiye ati ndabe amabere bavuga amabere adatetse akajagari kwe bayaje ntibimbabaza ahubwo birangyohera kuba bariko barampa hiti n'izina ntibimbabaza vraiment kuko nk'amajambo mama aba yaravuzwe kera nkaca numva nanje ayo bariko baramvuga ko demwe ntaco bimbwiye ahubwo bararushirizaho murabona abantu bakoresha ama AI ukazibona nk'umuntu w'umuhungu ntazi ngo jewe ngo ubu ngo ndishiriwe wa Alasia ugasanga bahaje n'izindi page hakaza n'abandi benshi ugasanga bakoze amafoto bakishiramo muri kumwe na wewe
hari abantu tubwira ngo ivyo bintu abo badu telefone ngo ivyo bintu gufana urabe ngo umukobwa wawe yasaze ubonye nk'umuntu akoze ifoto ntiyo akishira ko muri kumwe muri wewe yumva gute hari ugeze kugira ibiteye isoni nababaye vraiment nababaye gusa byarahetse kuko nawe siwe ni kiri muri we kibi yes kubasengera kibazo okay so utukiri ngaho nyene ziya poster zikurahe Poste zo kifoto sha impano prema nayo kuri mama hariyo ifoto je hirya y'ejo ngaha muri studio tambike navuze ntiyi mama hariyo yifashe nk'uku yambaye amarore gateko prema je ndafise umuvyeyi abandi bari ifoto za bien courage tugire kutugabisha simisi yose tuzokoma twihanganira abantu bagira bijya bintu naho turi famille kijijwe ntazobura kweri wo ukararamo ntazobura ukararamo so paje zabo tuzi haki cyane paje ibindi natwe turabana batoya ariko turi proud of you kandi ufite impano nyinshi yes tuze kuri Diera niwe tugiyeko ikibazo ca mbere kiravuga kiti si ca mbere turiko turavuga ku bijanye na fashion n'ibiki wowe kuri kudakunda kwifotoza cyane sindi nacho ukunda iki musanzwe ukunda iki kuririmba burya niwe muri ibyo dufise hajya hajya hose bari karatamba uri kugerageza kuraba ko bizoca mu byo kuririmba ugakunda kuraba televiziyo ibya televiziyo navyo bimeze gute byo kuririmba je yashomoje je ntabyonzi bya televiziyo ibya televiziyo bimeze gute mabudi urakunda kuraba televiziyo sana yaho nabiyevye wabiyevye bose isha Andreta Diera wiga mu kangahe 8 okay kw'ishure bimeze gute cyo kw'ishure twandi tufukana izo kw'ishure muri mu examen kwa ngo ni uri kibonene mu ishure ryose hari unsomba ariko n'umwe baragusaka leta bisema yose yabansoma n'umwe wewe gira ka babita mama Lake babita mama Lake byaje gute wisanze wavyibushe gute byagenze gute kugira uvyo mu kanya gato nandi sinzi ngana akanyamuneza kandi yamba bavyutsa mwanya muto uribuka ya pataro yaje yambaye wa munsi ya black ono kuboko niko cyabo mbiri Josha yamukwiye Josha baramuzi yatomboreye mwavuze ati reka okay Diera nawe uri mu bantu bakundwa iyo bavuze ibintu ariko kandi uri mu bantu bakunda kuvuga ngo mama wawe yagutaye n'ibiki bakaguteranya sinzi ko baguteranya cyangwa ubupfuka ari sawa wowe ni kihe kintu uzi kuri mama wawe jari bakubwiye dufate nk'ubu jewe mama wa ndazika tanzogana bambwiye ati Fanny Lavine twamubonye naho yo bari yari akabari ntavuze ruvuga ntihaye ko biri kose kandi Fanny wewe umuzi kwiki ni kihe kintu umuziko okay basi ikampindura ikibazo Fanny Lavine ninde kuri wewe Fanny mama wanje ibintu byose okay byose uri byose iyo wibutse mama wawe dufate nk'ubusinziriye wibuka iki nibuka ukuntu kera nyine baguma bashiramo ibintu bakavuga ati ngaranaye
bakambwira ngo ameze nabi ngo niwagenda ngo azobwira iki ngo azobwira nabi ngo azi kurya mbere yagutaye bakaca bambwira ngo woho basha ngo azogushira mu ishamba ngo intare zikurya ariko nasanze atari ko ameze. Aramaze gukubita rimwe hari habaye igiti ari abaye ari natashe nebyo ndakubitana uwo munsi ngira byari byabaye pi ari ndagukubita kaye siho narindi ariko oya wewe wari ku kazi cuca ku mwana urakubita nawe ko ntabakubita ariko byaciye bigenda ntiwumvise umwase uvuze ati birabaye rero bagomba ryashamba ryo guca biri oya okay mwavyumvise Diera akajambo kamwe rero kuri babandi bavuga amajambo menshi bavuga ati Diera kumbure kwa babwirere ngene bayeho bayeho neza ndanezerewe najumbura kandi ndishimiye umuryango ndimo shaka no kuwugumamo sinziganye ndabahemukira waba mu diaspora ntuzahemuke mwana iby'isi ni by'akanya gato bizashirana bizashira byose nimugurure kakapinyu wamuwazwe mwakandi wota nakandi bro so byagiye biraboneka Diera yuko uriko waciye mu bihe bitangaje bikomeye gutyo hama Imana yagufasha gushika ngaha wewe ufise nk'iyi wanje nanje burya kujya nyene naje burya niko byari byaragenze naje papa yari yagize ibintu byo kubwira arabwira nyene nuko hama none bibaze kuba bimeze gutyo usengera imbega burya wewe urakijije musengera muri Jesus okay byagenze gute dushingira nta kugira ukizwe byagenze gute canke nturanakizwe wapfuye bwa ati jewe dushingira nayo bijaye ragakiza ka nakeje gusa nta byinshi ubivugako byo gukizwa uhereka ku misongo ryayo wanyoye iki iki oya champagne mwana kuri mureko wipansha arabura amaze kunywa ikiye yego akabesho wanyoye iki ngo ni koka na novita nta wigeze kunywa karagaki kakantu bambwira ko yanyoye kurabu fane kurabu byari bimeze gute jewe umuntu yaguhaye kurabu ndagerere kumubona gute byari bimeze gute kurabu byari bimeze gute byari bibishe ariko vrema byari bibishe ni byagenze gute wisanga ahantu uri kuranwa kurabu twari twasohotse bose rero cabambwira ngo ntunywe fanta ngo natwe turiko turanywa ngo nawe mwaka kurabu nanje cafata kurabu gusa nari nka ninyegeza ntiwaborewe ariko oya sindaboreka kurabu niyakuboreje niyishwi umwana ararenze uwo mwana imeze gute irasosa canke imeze nk'ikiye imeze nka citro citro gusa mengiremo ikinini nawe ivyo gakize bimeze gute usengera hehe kwa je nsengera muri GGC yego usengera bw'ubwiza ntibisohokana n'abanywa kurabu ntagisohokana n'abanywa kurabu
I'm proud of you, you know. Byagenze gute mwisange musengera muri eglise imwe mwese? twese bwa mbere twasengera muri Shalom hama ndibuka we niwe wari wambwiye tuzojana gusenga ndabivuge koroka no munsi ntara kimwe dusiga nani je ntibazosubira kudusabira ntitwazivuga zo hari zo twibagiye bose twari mu modoka tweko turatera inkuru hari mu kinama kumenga nanamye imba ariwe yaragwaye sindavyibuka uwo munsi ndavyibuka neza cumbwira ngo tuzogenda gusenga muri GGC turagenda yemwe nisanze nagumyeyo amadira byadukuriye gute dira nayo haje mu dira yaje gite twavugira ati ngo tuje gusenga warakunze kumpa abana bankurikiye dusenge hamwe nahora bataraza byatwaye igihe kirekire nabisenga igihe kirekire kugira gusengera hamwe n'umugore kandi eglise wari urimo nari ndayikunda n'ubu ndayikunda Shalom muhira niyo yatureze ntitwayisezeye haracari muhira kwa mabukwe databukwe turanahakumbuye Sunday tuzaba duhari hageni muhire ariko n'umuvyeyi nawene Simon Apostle yarababara gose tutari kumwe akambwira ati muhungu wanje nzokurungikira umukobwa hama turamurungika byaragutwaye igihe kirekire kugira udeside cyane mwaka wose cyaka kwivuga frère c'est vrai nyene bon Shalom ni muhira urumva kwa kundo ube urumva Shalom muranimvira nka kujya kuntu umuntu abagiye kurongorwa nk'ahantu kure iwabo urumva rero sha nyene ndakunda cyane ni muhira ni family tu ntabwo ari eglise ni famille barakuze kumurikira Wimana ya wizori yacu iyo tuzoja naje nihanzo tuzosangira ubuzima bwose. Okay, dira umaze kuba mu mafamiye abiri gushika no munsi aho wari uri naho uri uyu munsi warabaye nande hamwe mu bwiza hamwe no kabudepota wa munsi na ruguru Ibugarama imuramvya niki kintu kimwe umaze kubona gitandukanye hajya muri Solution Family n'indi miryango umaze kuba mu yose bitatu vuga bitatu byihute bitandukanye yari nk'esera mu kwishora nta wamenye aho uzovyukireje zari zishimishije gusa tu nuko kwa papa umugore we twarashwana cyane twafi ibintu byinshi ndamubwiye nk'ikintu yacambwira ngo utogenda akamandaya ibyo n'ibika akambwira ibintu nyine bibabaza ndamubwira ati ngo ushaka kumusanga yari karatoratora kumva birakubabaje sana byambabaza gusa no kwa maternité ndamushimira ko yarandetse neza. Okay, buryaho yahejeje hari ibindi mumushaka nakiwe yavuze muri Solution Family yambutse ati nyene ko hanjohera. Akuryohera gute? Nigihe iforma wa igihe kikuryohera kuba hari abantu nyene batahurana baganira kandi iyo famille usanga abana bataganira n'abavyeyi gusa tuye turaganira kugira ngo mwaridoze ngo ntitugitamba niko nikuri cyakora umusomyi wawe bivuga oya ni arase yavuze ati ngo nderetse gutamba ibiki tumaze iminsi papa nderetse gutamba
Jeffrey batuzotamba maze iminsi ndiko ndondera amafaranga hejuru hasi ubukire bwasaze fuko ndondera umwanya wo gutamba n'abana. Okay. Pole sana. Ngira kumbwira abavyeyi cyane cyane bataba bari kumwe nivyo abana jewe ndareza abana atari bo navyaye cyangwa ca babandi, ariko si vyiza kumubwira umwana ijambo rimubabaza nk'uyu w'ikibonene. Ashobora kuba yari no mu makosa, ariko uri umuvyeyi wo kwinengesera mu vyuvuga. Yes, uriya muvyeyi ahari hose ndabizi ko ankurikirana cyane kandi si ngombwa umubwira ibintu by'undi muvyeyi wiwe kubera on sait jamais umva kagumamwo. Nkagenda ndamubona hagiye sinovuga ndamubona ujye mukobwa wanje ndamubona umwana umanye yogenda akavuga ibyo avuga, ariko turi proud ingene ufise indero burya bakuba bafise indero kweri. Bari bagerageje ingana ico nyene kiboko bagukubise burya umwana utamukubise banka hayiju bisaba ko byuka nkubita tamaguma ku ndero burya ntatiribuke. Ariko ni sawa nibaze yuko atabindi bintu byinshi twovuga dusa n'ariko baraheraheza tugomba tubazanye ibibazo bitatu twese. Diana nabanza avuga kuri business. Diana nabanza kandi yitatse ibitako. Abanza avuga kuri business hama tubazanye ibibazo bitatu hama tunwere umuvinyo hama tugende. Okay. Yeah. Vuga ivyo ukora. Ndashaka ndabakire umushorere Media Grand Boutique. Hari ibintu byiza ibyo mukeneye byose. Byibiki? Ku maboko, ibage, mu izosi. Twereke tubibone. No ku telefone hose. Ku matelefone. Mwavyumvise umukobwa wacu Diera arakora ibidede amabiju nk'ivyo ubona yambaye mu izosi, ku maboko duze amaboko bayabone, mabag sinzi kagira amahereni. Mahereni ntatangura. Izosi no ku telefone. So mumusherere birazimbutse gose. Hama Fanny Vini nawe asanze adandaza amafilme yiwe mugende mu yarabe. Amalasi bamuzi no gusiga inzara gose. Abantu bakeneye kwamamaza bamurondera Alasi amurondere yamamaze. Yes, byari sawa kose no munsi mwari mwaje mwanyiteguriye mwakoze kwitaba kino kiganiro canje. Nico kiganiro ca mbere nkoranye namwe baze ko arico ca nyuma tuzosubira gukora n'ibiganiro namwe kweri buke. Iki kizoguma mu mateka twarigeze gukora ikiganiro twese. Ubundi ikiri cyo burya ca nyuma nico ca mbere hanyuma nzokwakirana na Josh barabazi. Rega cyo bazombwira ikirana na Josh. So tubazanye ibibazo mumbaze umwe tubazanye tugire kimwe mwambaze mumbaze umwe kimwe hama natwe tubazanye amanati tubaza twese. Okay, umwe arabaza batatu twese. Umwe mubu Diera arambaza yongera abaza yongera abaze wewe. Oya avuca biteba ahubwo Diera mwese mumbaza je nyene jeza kwa mvuyemo tutavye bimwe. None ntitufise bimwe ari gucu vyishura nk'ubu twe tugomba tubaze wewe uza kubuvuyemo hatse kubasigaye ko wewe tubaza Diera umwe mwambaza. Okay. Tumubaze mbaza ni papa mumbaze cyangwa mutafise mumbaze nzakuba ntomboye je nzoga oya mutangura umubaze kweta baze gute je naco mfise no kwenaco mbo ntundegereze. Okay. Iyo ubonye ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ngo waryamanye na Alessia wumva gute? Bagira ikibazo kigoye kandi coroshe. Ni nk'uko bavuze ngo naryamanye na Nana ngire niyumva numva nyine ari gitutsi. Ndavuga nti ugututse ntagutorera. Nkora mutabaye mu Buyenzi aho ibitutsi by'igiswahire bagutuka kuri mama bagatuvuga turi mutwana adabu kabisa uyo nkiyaretswe. Rero ndavyumva nk'igitutsi nyene umuntu agututse ntagutorera. Ntacyo bafite. Okay, Safi. shagira biduhaye inde Jena okay. Baze Alessia tuje kuri Alessia. Okay. Nk'ubu tutari kumwe n'igiki wokumbura kuri jewe. nagombora kirandire hari ukuntu mpamagara ugira umbwire inkuru. Ibyo nabikumbura. Gute?
ukampamagara kuja kuntu nyene umpamagara ati ngo ndaguha inkuru n'ingene dutemberana muri ville ibintu nk'ivyo n'ingene umfasha ibyo mfashamwo ngira ndire ni byinshi ndagukumburira ko nakumbura indya zawe yego nakumbura no kuko uriko uratwenga uriko uradukarira akerekana nanjye ndakubaza baza jewe reka tubaza twese tubaza we na Diera cyakubaza buryo tukoreka ni bitatu je nimwavuze ko atana kimwe mu mbati cyo natomboye bavuze ko atacibuka ubugeri okay jewe mbona umfata gute wewe ndagufata nka papa nyene papa n'umugenzi wanje yego umujyanama wanje okay niko bavuga niki maze kunyigirako kwihangana no kutahura safi sana oye byari bisa byari bifatanye mu Diera mubaze reka mubaze ngene akunda kuzara mu Diera ngene abura mupaye mupe baza ngarakuregeza wewe baza mgenzi baza bijya we ntaza kukuregereza oshaka abona mubaze Urabuze icyo umubaza mubaze gahora gusengera ndabizi ko arabigira safi mubaze azogira amahera ahubwo kafise umusheri mubaze shayinumira sanze zose ari yari mubaze Diera tubaze Diera mubaze kuri wewe birabishika kumva unyasi birabishika kumva umwana kumenga navyo wumva bigira byiza rijo nyire yabajije mu ishura agira rire nyine twashaburana igihe biza gusa bica bihera usaba ikigongo musabye ikigongo ariko tutaca mu gitsi rero ikigongo cyabirajaro yamusabye ikigongo we abutiye bashaburaniye bihora biza kumva mwasi birabizanye okay nanje nje ndamubaza Diera ni igiki wicuza mu buzima reka ciyumvire mudogo niyo kumugwa kutujaniranye ikintu nicuza kuba nyene tutakuranye basi ngume iruhande rwawe ntidutandukane kugira tuvuge nabi bavuge ibintu byinshi mubaze nawe biramaze gushika kumva uranyase nari nakugize iki nakimwe urangira nje sinazi ntiharagira nibishika hasi ngo ndakwanga uhora nkundira iki ndamurikorega je sindamuregeze vyamunane kumva okay imba utanyankura nkundira iki nijura kare ko shaka kuvuga ati reka buri joka umuntu mwiza urumanura iyo ndi mu bintu bibi urambwira ati ibyo ni bibi kandi uranganiriza okay safi hariho tutarabaza mama
Ntimurambaza. Oya turakubaza kweli. Ntitwakubajije cyane. Ahubwo muhedira ko akwataka aguha ikibazo cya mbere wazi nk'ibari kura mukazi. Namukazi. Kama wewe na ukavuka bibide. Bats. Goye kuvuga ko ari jewe wasengeje. Ega. Ikora mwajije basi. kubera uko kuntu tutari kumwe kandi nivuze ko tuba turi kumwe rero urumva wahora uri umutwaro buri munsi nereka Imana. Mugiki wakumbura tutari kumwe. Tenda mazi kindi. Icyo nakumbura tutari kumwe. Nakumbura byose. Nokumbura presence yawe, nokumbura nyine kumva uri kurabakarira abatobe bawe, nokumbura byose, nokumbura Na bya biraya. Gusho nokumbura biriya biraya uruteka kwa kundi. Nokumbura byose vraiment. Uri sûr? Nubwo mubaze. Ikibazo nagomba kubaza ndacihejeje ndaza kibazo turi babiri ariko ikibazo cya nyuma ikiganiro kibonye gute? Aje tutaba washaka tubaza tutabatije. Oya, niki ko byose. Nirihe jambo uzi nkunda kuvuga? Jambo ukunda kuvuga ndakubwira ukuri. Ego ndakubwira ukuri. Nyimba ari cyo nshaka. Hama. Numva nyine numva icyo wumva umuvuga ngo wumva. Ngo sinzi ngene numva. Okay. So mwakoze rero kunyitaba. Iyi channel yacu yitwa Solution Corner ahantu ushoboye kuraba ibiganiro ukaryoherwa bavyeyi bana mumenye kuganira n'abana banyu ariko kandi nabashimiye cyane mefi ndabasengera imbere ni heza abana banyu bazobare abana b'ubwiza abagabo banyu bariko baraza b'ubwiza mu myaka iri imbere pa maintenant ntihanagira ko tutori inkwano. I'm very sorry ku makosa tubakorera kumbure tutabishatse tutabigambiriye ariko turabakunda nk'abavyeyi banyu so mubandanye mushishikara mukurira mu mana turabasengera every day every night uko bugenda rukubwira turabakunda cyane so mwakoze muntu akura ku kabinyu hama aha niho ndiko ndaronderera muri misa yo kurya mubonye natevye gutaha mumenye ko nzoma ndiko nkora ibiganiro nga ya Mwahabonye gute? a commentaire ngene mwahabonye ya Tagira mbenga handa hifatoje. ariko bifatanyije barakuzi Wahabonye gute? Namenye neza. Neza. Félicitations. Thank you so much. Thank you. Jana none turiya turahura. Good ko mpande yawe. Oya ngo turi. Sure. Jana hati. Ndabashye. Ariko brema amafaranga munyoye mu go muvinyo. Nakubera umukobwa wanje kweri yavuze ikintu cyaryoheye. Nene turahuri mukiri. Nguturiya. Rero nabari bayugurura. Ugurura. Ni muhagarare gugurura ari babiri. Gugurura ari umwese umuntu ntuze. Ni mugururi. Mugurure ku magara yacu. Kugura ndahakaka. Ngamo cyane bo. Wasa ndavuga. Ngire kwa kadra. Ndapore. Wabereyo. Waza ngo wararegeza. Ndi mu binyana. Arakuri kuradabishako. Kebuke. Ntugitariko. Ufate iyo busho uyifate Bene kinani.
ndabona ko umenga ugomba y'intego kwikunda yagize byakunaniye byarananiye gute ko ndiko nshaka ntiguruke niyo bakizwishe ngo tubutugirire Diane niwe yavuze ko yanyoye champagne bana champagne tiragisha Gajana nagrage abana bataje 1 2 Namubwira nawe. Umuntu yagifunganye inzigo. Ndamuzi. Yitwa Viane. Arasera kuno mubiona. Akarahurika kuba hafi. Tutayinyege. Wewe mumenere gusa amatara. Ese kumuvinyo urimo. Akadusanga ari gituri. Yo.